tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye muracyaraho bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzona bicanani tuzobachanga sana tupambana pole pole blessing for a good heart tuzona bichanani tuzobachanga sana dupambana pole pole blessing for a good heart. Okay, agati gateretswe n'Imana ntigahe no gwana umuyaga. Hey, a DJ Philbyte ndi kumwe na ebidata. Why? Karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri BUJA FM, karibu sana muri the number one soga station in our country, DJ Philbyte. Yes. Mr. Kizigenza, the one and only, the vibe machine, all the way from Runtown DJs. Mzee, kubereka ta indirimbo zamwibiha. Byarananiye nanje. Dusubiremo kakanu ndi kumwe na MB data. Agati gateretswe n'Imana ntigahe no gwana umuyaga. A DJ Philbyte ndi kumwe na MB data muri BUJA FM yo. Yes, MB. Yo, umeze neza cyane. Karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri BUJA FM. Urakoze cyane. Haramaze kuba muhira. Igihe winjira, Philbyte yarakiri hanze, haje nasigaye ndibaza none MB aje wenyene. Dushobora gusiga. Kizigenza yamusize. Yes, Phil, yes. Ni jambere tukwakire kuva 2024 itanguye, nubashaka kwanza kumenya 2023 no mwaka wagenze gute kuri Philbyte, ariko no mwaka wamwigishije iki, no mwaka yakuye mwiki, reka duhere ngaho. Mu majambo make 2023 haba mu kazi abantu no mu buzima bwa misi yose, mbere mu mwaka wo gukura, tukava mu bwana tuja mu bugabo. Kono bivuga. Hakana sindagatahuye neza. Shatse kuvuga yuko watubereye umwaka wo kwiga byinshi wo gutahura ko tutakira abana, yuko tugeze ku yindi level kuko n'imyaka ikiraba myinshi, haba mu kazi abantu mu buzima, so tukira abana. 2023 twigishije byinshi, twarakuze, twaratahuye byinshi, ari amakosa amwe twakoze tutazosubira gukora. Yes, MB, ku ruhande rwawe wari umwaka umeze gute? Je navuga ko ari umwaka nkuko yabivuze kira muntu wese afise ivyo, je navuga ko ari umwaka wambereye umwaka mubi ongera mbere umwaka mwiza. Wambereye mubi kugira ngo nigu no musi ko ntegezwa kurukoramo kugira ngo mbere umwaka mwiza. Wakubereye mwiza. Wambereye mwiza kubera ko ivyo nawuteguyemwo uno musi natanguranye umwaka ivyiza nyene. Yes, dutanguye umwaka neza. Nimba no musi hari indirimbo ziriko ziramenyekana, ni indirimbo yitwa Tuzona Bica. Ni indirimbo yatanguye no kumenyekana, indirimbo itaraza ku rubuga rwa YouTube, agira ga challenge gusa mwashoye guposta muri mu modoka muri ko muraririmba, abantu baragakunda gatuma abantu benshi baba bayikunda, abantu benshi baba bapostinga challenge mwakoze, ariko indirimbo iraja kuri YouTube musohora na visualizer amasanamu yo kumbure turaza kumenya nimba azoza canke nimba bizogumuko, ariko nubashaka kumenya hagati ya Philbyte na MB ninde yaronde yuwundi? MB data niyo yakuronde. Yes. Haca hasi kibazo kubera ki Philbyte? Bo nukuvuga Philbyte ni indirimbo yakunze. Mu bisanzwe sije naronde Philbyte ni indirimbo yamurondeye kubera ko yemva yo kumenga birashoye kujana n'ibyo abakene n'ivyikene ya. Igihe wumva yuko ino ndirimbo ikeneye umuntu nka Philbyte, kwegera Philbyte ni vyari bigoye, vyari vyoroshe ko Phil akwakira vyoroshe? Ni vyari bigoye ko Philbyte no mu buzima busanzwe ndibaza turubahana, kandi nizere ko dukunda nitwo bivuga ngo ni kubera yuko twicaye hano, ariko ndazi ko twubana musanzwe baho umuntu bumukunda, ntushoye kubaho udakunda. Ntivyigeze bigorana kuko nasanze kuko twadusanga dufite n'imigambi yo kuzokora n'ikintu byaciye bija mu ngiro. Phil, reaction ya mbere yari yahe igihe MB akubwira ati ndasaka yuko dukorana indirimbo yanje, numva ari wowe ifitingamwo gusumba undi muntu wari we wese? Ubwa mbere na mbere vyarangiye kubona yahisemwo jewe, kuko indirimbo nkuko yabivuze ngira ngo wewe nakiyumva yumvise yo yihajewe, nta byinshi twavuganye, yavuze yampaye indirimbo d'abord. Arambwira ati tonde wumve hamurambarira. Sinzi nimba amaze kumenya guzanje
canke zukuri nimba indirimbo yamubwiye ati Philbyte ni wakenewe maze kuyumva indirimbo ndumva ukuntu itandukanye kuko no mwaka ndakeneye kwitandukanya mu byo nkora ndakeneye kubahindurira gato mu byo ndiko ndakora ivyo nabakoreye before ndashaka kuzana iyindi touch itandukanye mu muziki so maze kumva indirimbo ya proportion numva ihuye n'ihangiro nihayo no mwaka ujanye n'umuziki nuko rindi mba ndayikunze n'ubutumwa burimo cyane cyane urabona n'ubutumwa buremereye cyane kati biraheka umuntu ahindure gato tuvuye muri bya bindi tumenyereye hama yes ducanganya abantu nyine kuko umuziki utari kuba bacangani ariko tunabahanure tubahanura tubacanga tubana entertainment yes muragiye muri studio ugiye gushiramwo amajwi waruzi yuko ko indirimbo Philbyte yakoze before reka tunazigarukeko usibye amakolabo n'indirimbo za Philbyte wenyene n'indirimbo zose zakunzwe sinza kuvuga ngo kubera ari umudize ahubwo ni kubera zari indirimbo nziza zategezwa gukundwa wari wifitiye icizere yuko ino ndirimbo mugiye gukorana MB izoshika aho izindi zashitse ndetse inaharenge ko n'indirimbo kuva kuri challenge gusa ino saha n'indirimbo yakunzwe urazi nibyo nako ndakubwira ko ico nize mwaka uheze ubu nkeneye gukora ibintu numva yuko nkoze ikintu nkumva kiraryoshe jewe umutima wanje ukambara ko kino kintu nashizemo ingufu zanje zose nkabona ko gikwije amakondisiyo yose imenyekana itamenyekana mu gihe je natanze igikorwa ciza kivuye ku mutima biba binkwiriye hanyuma rero après maze kuyisohoka cubona ironse retour nkaziga twaronse ibintu byo gushimira Imana tusino ubundi uko zigikorwa ucishimiye ico cyambere kuri je abari insinzi kuri je yes hakonda abahe ibintu je ntakunze fumanda kuko ushobora kuba utayikunze no munsi mugabo ndazi ni cyaba ari igikorwa ciza gifise quality no mu myaka 5 kizovyuka tumuzo gikunda kabisa MB yo ni sawa meze neza cyane wamubonye Philbyte namubonye Philbyte MB uragiye muri studio ugiye gukora igikorwa indirimbo urayikoze ufise ubushobozi bwo gukora indirimbo uri wenyene igakundwa ariko ufise ubushobozi bwo kwandika indirimbo kuva kunangushika kuyiherezo ubwo urabufise ariko nubashaka kumenya hambavu yuko wabonye Philbyte ino ndirimbo arayifitingamwo nikiye kindi kintu giswa kuba caratumye Emba avuga ati iyi ndirimbo ndayisohoye n'undi muntu ishobora kudashika aho nifuza gushika iyi ndirimbo ndayikoze ndi jenyene ishobora kutashika naho nifuza gushika ariko ndayikorera na Philbyte ishobora gushika aho nifuza kwishika bo abajije ikibazo ciza cyane yami muncha makuru abona kugira ngo ukore collabo ntukora collabo kwanza kugira ngo indirimbo igere kure igikuru kwanza ukora collabo kugira ngo message cyangwa ukungene musanzwe yuko zindirimbo ukavuga ati ngomba kuyikorana naka umanza kwanza kurabana kica ashoboye musanzwe itubana nahisemwo Philbyte sinamukurikiye ngo ni kubera ko ngo ari mu DJ azoyivuza cyangwa asho kuri indirimbo collabo igatoka habe namba ahubwo ni kubera yuko akora ibyazi kandi akora ibyo ashoboye nico kintu cyambere cyatumye ndamurondera hama ikindi naco kubijanye n'indirimbo yose uyikoze singoma ngo ukore collabo ngo ibe hit turaza amakolabo menshi cyangwa singoma ngo ukoze collabo kugira ngo ishoye guca imenyekana turaza amakolabo menshi ngaha n'abandi bakoreye mu mahanga ya bumye kandi zitigeze ziba collabo zinyiganza igihugu cya zinyiganza abafana turazizi ngabo iciza gusa ukora gusa uvuga ati uyu muntu bivanye n'indirimbo nanditse no kuntu ndayishaka uyu muntu birashoboye kujana n'indirimbo usanga indirimbo nashobora kwishiramwe umuntu ari wese ushiramwe umuntu selo nuko mbisatse ijwi ryanje cyangwa kunge nanditse indirimbo byojana naka je kugira ngo ntore Philbyte rero kuvuga indirimbo burya nari maze kumwiga cyane musanga abarimvyi benshi ndabazi turabarundi ndashobora kuvuga ati nkoze indirimbo imeze uko noshobora kujana naka nkoze indirimbo imeze uko noshobora kujana naka ndaza abarimvyi bazi kuririmba mu club banga abandi nabo bazi kurimba mazuke ko dufite abaririmbyi batandukanye abaririmbyi bazi zuke gusa ubwo batwaye mu indi midiho bidakunda bazi umudiho umwe mu cyabakanye n'abandi bazi imidiho yose uvuga ati none muvanga muri byose arabishoboye musangwe naravye ico bajanye naco kandi ni akora ibintu azi Philbyte wamwizigiye kingana gute wabonye Philbyte atandukaniye n'abandi wabonye Philbyte ashoboye iki bo biragoye kwiga umuntu kumva ko ushobora kwiga umuntu ko nta shuri ryo kwiga umuntu rihari urashobora kubona kumenga wamuhejeje mugabo ugasanga sikameze ariko hari ico nize kungene akora umwuga wiwe ikintu ca mbere na mbere natango kumushimira afise discipline je n'ukuri atandera ugira ntiduhuza kuko ni atandera ganje batwicaranye ngaha kabisa abayanangaye kakanyereka ko ari umustare akagira ibiki mugabo erega hari abantu bitiranya kola mukuvuga ko gukolabora n'umuntu sikijya gikorwa mu mwakoze nikijya gikorwa mukora inyuma
yakijya gikorwa muba mwakoze bisanzwe tuko dukora collabore rero mu ncamake kubera ko tuko turagerageza kugaragariza abantu icaduhuje nico twakoze yes jewe ndamazogira amahirwe yo kubaza abantu bakoranye na Philbyte ico Philbyte asaba condition Philbyte abarimwo video nziza iyo condition ndazi yuko Philbyte nabonye narazi yuko yamiri muzambere ariko kubera ikiweme visualizer utemeye yuko musohora amasanamu direct ikibazo ciza cyane ndakuzi mzee ikibazo ciza urabona ikintu twakoze ami pro indirimbo twarayikoze turumva ko imeze neza hama turiko turayivibinga mu modoka turafata ka video dufasha ka video niho rero MB data cagira icyumviro tunobona guteka no ka video tubanje kubahonja abantu turaba ukuntu vyotoka tuba turabahonje kumbe kubahonja rero indirimbo ikiba big itanasohoka gusumba uko mwana vyibaza exactement gatero hako turindira ngo dukore video nziza reka dukorere kuri no buzz no mwanya indirimbo ifise ntidusamare ko dusamare dushobora kuzakora video gasohoka umwaka uza bimwe by'aba director sometimes usanga badutevye cyane bikagira ibibazo ugasanga indirimbo yataye buzz igiye gusohoka atanumwe akiyitaye twacere du profita mu rujya mwanya nyene indirimbo igishushe cyatuba turabahajya visualize ubundi condition kujya no zizi niko zimeze hama nkuko biza umuziki ni strategy umuntu wese urarabati mbega uno munsi strategy nkoresha ni yahe cette fois rero ibintu zarahindutse nuko muri kurakora kwa kunye bikora zarahindutse tubikora muri iyo way kandi urabona ko resultat nyamukuru twari twifuza ko indirimbo ishika mu bantu kandi byarabaye n'ubibandanya yinjira mu bantu kuri rwego indirimbo yasohotse ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana hari tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri hari yo show ikomeye y'urunani Jenny Honarindi indirimbo bakivuza ubwa mbere nabonye public iririmba umengo ni indirimbo imaze umwaka canke ukwezi ihari indirimbo zasohotse mu mwaka wa 2024 ni indirimbo zitashika aho benshi bifuze ko zishika kuko bari bakivuga ati hari indirimbo ikiyoboye kamvuga uko indirimbo yitwa Belisima yari ikiyoboye ariko tuzona bica iza kandi kuri wa murindi udasanzwe iza ikundwa nkuko ayivuza ati challenge aka video twakoze twari tuziko gashika ariko karashika ikibazo kica kiza ngaho ubu ko vyakunze indirimbo irakundwa cyane gusumba uko mwavyibaza turaguma kuri visualizer canke n'amasanamu turiko turayiyumvira nico kandi n'ikibazo cyiza cyane kandi nibaza ko ari ikibazo gushaka kuri no saha jewe na mugenzi wanje ngaha tubandanya twiyumvira kuko mu mateka y'umuziki deja ibi bibaye ni ryambere kuri jewe sinzi kuri MB data peut-être mugaje ni ryambere bimbaye ko so nituratora neza ukuntu twobigenza ko dushobora gukora video nziza ntinakundwe ariko gasanga kaje ka video nyene twise ngo na ka visualizer ngako kari kubita miliyoni wa views mu kwezi kumwe zose rero ni ibintu tubanaye dukurikiranira hafi ngira ngo nitwagira ico tudesida tuzobibamenyesha ntoka MB hari congereza yishuye nk'umugabo yes feedback ku ruhande rwanyu meze gute kuko twebwe dushaka kwimvira y'iki indirimbo ari big ariko muri mukavuga mutoya hari atwifuza yo kishigitarashika feedback imeze gute gushika inosa bo muncamake ntawo uvuga ngo ntashima turashima uko biriko biragenda kandi feedback ni nziza cyane ariko uko izobandanye twe twifuza ko ibandanye iba nziza cyane gusumba mugabo ni byiza gushima mu ntango mugabo turacifuza ko bigenda biraba byiza kuruta ni projet y'indirimbo gusa canke nyuma y'indirimbo hari ibindi bintu muri ko murategura ubona twakora zingahe nka zitatu ama mukaca mudukubita amasho shaka zitatu byo mbari nkeya tuzokora IP hari undi mugambi wo gukora izindi je nibaza ko ibintu byose bishoboka mu mwanya tugihari mu mwanya mwana iduhaye amagara iduhaye inguvu antuka tuzobikora asigaye Philbyte featuring MB data ubu twaronse MB data featuring Philbyte asigaye Philbyte featuring MB data amace turonka iyindi collabo y'abafana nabo bazovuga ati musekane mwiyongere neza cyane yes indirimbo iri hanze of course ni indirimbo nziza ni indirimbo iri kuri account ya YouTube ya MB data ni indirimbo imaze kurabwa n'abantu atari bake ni indirimbo bise tuzona bica ni indirimbo nziza ni indirimbo mwama musaba ifite iminota 3 n'amasegonde 2 ndasaka duseka tuyibumvishe ino ndirimbo muyikundisha abandi ariko nyuma yo kumviriza ino ndirimbo turaza kubaza ibindi bibazo Philbyte na MB data ndetse tunagaruke kuri mwebwe abakunzi y'umuziki Burundi mwifuza kuganira na Philbyte mwifuza kuganira na MB data hari umuntu yambwiye Philbyte mukajaga MB data mugatumba
ni barabara rimwe ubwo sico gituma MB yaronde Philbyte oya mu bisanzwe ibyo bavyumviriye mu nyuma kubera ko babonye igikorwa cyabaye one way ni inzira imwe ndi yakoze indirimbo ni Jojo Pro ama master na mix na mix byakozwe na Gigabit aho nyene ibibazo je biraza Jojo Pro nakunze kumvikana cyane muri music industry hari abanyanyuzi uno munsi bumvikana cyane ni nkuko ari aba DJ bumvikana cyane Philbyte ya mahari Zenobi ya mahari naka ya mahari kubera iki kwiyumvira umunyanyuzi entre parenthèses atavugwa cyane muri music industry ariko no munsi akaba yabahaye igikogwa ciza mwari mwiteze yuko no munyanyuzi yo bakorera nk'ivyo abakore bo muncamake umuziki mwiza ntugira formule ashobora kuwukora ukumva ngo ni mubi mugabo wose ugasanga ugukoreye ibyo utari usanzwe bibaza ko ibyo gukorera mu ncamake twece tuba dukurikira production n'amayide mu ncamake producer atagira amayide ntabari mu producer hari aba producer bazi kubikora neza mugabo ugasangana ntibagira bijya bintu bitango basi akabijya muri ntuzaza ugasanga baguma bakora bya bintu bisa na bya bindi nyene nco gituma bice bisaba ariko urondera umuntu agifise ingufu zo gukora cyane no kwirondeza cyane kugira ngo aguhereze ikintu gitandukanye something special kuruta ico wari usanzwe uzi Phil warakoranye na Factor kuva new era igitangura yagukoreye ama hit menshi warakoranye na Joel ku ndirimbo Legend ariko hari nabandi banyanyuzi maze gukorana bakomeye ntabwo bari ufise emba kikurukira indirimbo ukumva yuko umunyanyuzi agiye kwikora so umunyanyuzi munini muri music industry ntabwo wari ufise ko indirimbo ishobora gufloping urazi kimwe mu bintu akazi ko DJ ka kuba karafashije cyane no develop ico owaye musical peu importe wakoze indirimbo wowe wumvise gusa resultat uramenya ati kino kintu haburamwo kirafise potentiel yo kuba kinini nihagira ayo maide karavuga imbitata umuntu yongera makamubwira ati ahagira uku fondation imaze kubimeze neza ibisigaye byose no gusigira irangi gusa donc rero twarayumvise twumva irafise potentiel deja no producer abimanzemo igihe kirekire nubwo atara kora ibikorwa byinshi cyane ngo bimenyekane ariko no mu producer asanzwe afite experience genda muza gikorera ibubanza nimba niyenze niyo yatanguriye so arafite experience deja na instrumental bakoze ugiye kumviza na mapiano ameze kuntu mengo aritonda arikwega mugabo ameme tafise vibe ni beat iri special ugiye kuyumviriza neza so maze kuyumva avuga ati aha ni twayikora tukarangiza hama tugaha n'ubundi mu producer nawe nyine akaca avyugara neza akongeramo tushe yanyuma umuntu twemera cyane Gigabit ndazi kizoba ari igikorwa gisepoa hama jewe kenshi rero nk'umu DJ toujours ndafise ama logiciel dukoresha ku kazi na logiciel iyo umpaye indirimbo ikintu cyambere nkora umpaye tuvuge ati ungeti ni final nubwo umpa draft mbanza kuyishiramwe nkaraba hariho ukuntu ikwereka ama wave indirimbo ukuntu imeze ukamenya ati ndirimbo hari ahantu basondetse iki canke kiriya sasa rero amaze kumpa original narayishizemo mbona indirimbo ikwije condition je antuka jewe ku condition bankeneye simvuze ko ari jewe ndumuhinga wa byose azi byose ariko je kuri condition ziwanje nabonye bikwiriye kandi bimeze neza SMB indirimbo munayumvirije harimo amaterme ariho mu gisagara avugwa cyane naba nabariya inspiration yavuye he inspiration yavuye mu bantu nyene muraho nyene twumva babivuga kubera ko ubuzima tubayemwo tuvuga byinshi tuvugwa byinshi twumva byinshi tubwirwa byinshi niyo mpamvu rero bishoye no gushika ugasangana muri bijya nyene tumva abandi bakirengagiza twe tubikoresha mu kubironderamwe ibyunguka mu ncamake ngo nitubika amafaranga tubika nitubika inzigo tubika amafaranga inzigo tubika amafaranga shama jamba komeye abakantu baha umwanya MB na Philbyte basore kandi baducishirize ko gato ino ndirimbo hamace twugurura umurongo wa telefone nitubika inzigo tubika amafaranga nitwirukana abantu twirukana ubuzima mu mabifu twarahavuye muracara bandanya mutumwanya twe turi mu vyunguka ahubwo tuzona bicanani tuzobachanga sana tupambana pole pole blessing follow good heart tuzona bichanani okay zobachanga sana sana tupambana pole pole blessing follow good heart
gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga a DJ Philbyte ndi kumwe na MB Data cha gitero cha mbere. In short, this life is so too short. Yo Ndabivuga kuko turi benimana. mama we Mudutege imitego gatera squata. yo Menya kwinzira Imana idaciwanyu. yo Ukazumva ngo ni kuki muryoshe aho tutaryoha erega dukomezwa n'izigo zanyu. Ukazumva ngo ni kuki mutagase aho tudatagata turi bamwe basobanurwa n'ibihe. Nitubika inzigo tubika amafaranga, yo nitwirukana abantu twirukana ubuzima. Mu mabifu twaravuye muracara, bandanya mutu mwanya twe turi mu vyunguka, ahubwo tuzona bicanani tuzobachanga sana, dupambana pole pole. Blessing for the good heart. Okay. SMB imbere ko twugura umurongo wa telefone Yeah. ndasaka ndagusaba ikintu MB Data na manamo go yajenga Usabwo mungere mu hotel kandi. oya reka naguhotere gatoyi ico ngira ndagusabe Yeah. ndasaka niwe na Philbyte. Philbyte ni DJ ariko Philbyte nawe nyene afise ama creativity yiwe, abantu iyo yumvise indirimba harutuna agenda arashiramo. Ndasaka wiyumvira ikintu tugirira muri kano kanya. Wavuze reka ngaruke kuvyo wavuze tugitangura. Wavuze ko 2023 wari umwaka mubi ukongeruka umwaka mwiza kuvyo yagiye uracamwo. Ndasaka rero gato dusigurire bimwe mu vyo waciyemwo bibi na vyiza ariko ubituririmbira Philbyte nawe adusiramwe utuntu tw'uturungo. Ariko mu ncamake nabiririmbye muri tuzona bice. Oya wewe hari ibindi utaririmbye. Reka tugire tuzona bica partie 2. Ivyo yibiki. Ariko rofre tuzogumizamo ya yindi. Nitubika inzigo tubika amafaranga. Sigo? Okay. Reka Philbyte adutangure ka kantu. Avuga ngo cyangwa atangura aririmbe. atangure ka kantu, atangure intro imwe ya Philbyte na MB Data. Okay. Agati gateretswe n'Imana ntigahenurwa n'umuyaga. Pam pam. A DJ Philbyte ndi kumwe na MB Data. Igituma tuvuga ko tutohenurwa n'umuyaga. Duhura na byinshi biduca intege ariko ntidutemba. Freestyle. Abansi ni benshi cyane, inzigo nayo ni nyinshi cyane. Muri iyi indasi yewe urayigendera ko buhoro. Arabaza badukomeza abandi bakaduca n'intege, ariko ubuzima nukugora nta ujya kanata nakaruhiye, ahubwo tuzona bicanani tuzobacanga sana, dupambana pole pole. Blessing follow good vibes. Kizigenza na MB Data. Turi muri BUJA FM yo. Enanagende na Army Pro. Ibintu na ma freestyle yo. Ibikurikira ntumbaze kuko byose ntazo nshoboye. Garuka n'abantu batwitabe. Twagiye. Kizigenza urakoze kumaga passage kugira nongere miramate. Muri iyi BUJA FM reka tuhatsumurira hahashe. Ico tubemereye ntakubahereza agahengwe namba. Never. Uyu mwaka nitwo witenga ariko nukuza kubaha bam bam bam. Okay. No way. Turasubiye muri studio. Vuba cyane. Tuva ngaha direct muri studio. Iba yita tuzona bica. Tuzona bica vol 2. Mama we. Kizigenza naririmbye ndabyumvise. MB. Reka nakugore kandi. Ami pro. No, reka nakugore kandi. Ndasaka turirimbira agaparti kavuga gutya. Philbyte ukimurungikira indirimbo uko aruzi uko azoyakira nuko yayakiriye hama nuko wamubonye mumaze gukorana indirimbo sivyo hama natubwire n'ubugenzi mufitaniye ubusire mu ndirimbo. Niwe bita MB Data na Philbyte. Ireka twite Army Pro challenge. Kanda kaka video. Paf. Reka twite Army Pro challenge. Let's go. Okay. Philbyte niwe matangura. Turatangura gutega basha.
Okay. MB Tata, I'm waiting for you. There's never be to the vadu. Twende sasa ni tete gaju. Let's go. The comes and indirimbo juu kwa juu. Jana Philbyte in the house. Vuja tugikora tuzona bichasi. Namenye wono yihamra namba. Nafashe kuri call nda callinga. Philbyte ari nyakabiga. Okay. Mazarita abafona arambwira ati data boy I got your song maniga. Bukeye ndavuga ati bigende gutambarira ngo ndagwaye akagripe. Sinigeze nchikinege namba yambwiye ati na turaza kubikora mu gatondo yaje studio kwa Jojo arashira nk'amavoko na voko bukeye twumva ingoma iri trending ku ga challenge twaba twarakoze nga mu muduga dukora ga challenge arambwira tuti yini hit tuje muri studio BUJA FM mami pro nawe aremeza tuti ni hit ubugenzi bwanje na Philbyte twese turabarundi dukora umuziki kanatsinda turabarundi twese twasanga yibere rya mama Okay. Yewe mama. Gusa amipraranye arakunda kumuhotera sana. Urazi ikintu kizoba next time zuca biba ngombwa ko tuva ngaha yaduhaye ya studio tugenda direct challenge video ntizoroshe Next time amiprani boss sana. I know what I'm friend. Nayo no what I'm friend. Yewe birakaze cyane yo zona bicha MB na Philbyte hari kindi dukora Turangitse oya ntitunarangiza reka ndabakanyuma nakandi ngurike meze nayo numva ndi akanyuma umutwe MB nakanyuma ntungabe basi reka basi ndabahe kado basi ya Valentine. Okay. Urafise beat basi beat y'urukundo akabit k'urukundo kobura reka ndakaronde yewe tuzona bicanani kuzobarandura sana tuzobacanga sana tugenda na pole pole agati gateretswe n'Imana nigahenugwa n'umuyaga jamais ni DJ Philbyte ndi kumwe na MB Data of course akana kurukundo nana ko twumva kaza bukebuke Uratangiye kumva iri kiva kure kiva mu gatumba Philbyte n'uririmba verse ya mbere yaciye mu kajaga igeze muri centre ville neza na neza muri BUJA FM yes 87 n'ibice 6 turi kumwe n'abaran town barako barayumva neza na cyane zenobina karakomeye urahari irimwe amajwi ewe barihenze nzoba kado basundi mu oya reka duhe kado ata beat okay mugaye irimo beat ni yari kuryoha neza oya ata beat ntacu databari imbere kakandi yego ya freestyle twakoze na Philbyte yego okay reka turimbe basukundi twagiye okay nifuza kukwita Bellissima nka Fernando kugira ngo ndagukunde bikwiye hanatsinda ngomba kukwita Helena nka Gusto ariko singomba kuzobabara mami ngomba kukwita Superwoman kuko ndi Superman nka Fizo ibyo byumve madali yaba nari umujya w'igitari nari kukuririmbira nka Lizo gitari canje tantararara tatararara gitari canje tantararara ndakuvuze tarara ngo Melana ndakwite Melana shimye gukoresha indirimbo z'abaririmbyi bagenzi bacu cause is the bar hit bana b'Imana je nta n'ikindi mvuga tuzona bica 61 Philbyte ari ngaha MB Data ari ngaha bahe mwiriwe uganire nabo allo amahoro mahoro
ndamukiriza emupita kandi rukundo emabure batazira umwami w'isambusa mu kibenga amahoro cyane emupita sabwe ndamukiriza niwo mugenzi wawe ndakumva mugenzi mumeze neza niyampore ndabona yuko kabisa muri gado kabisa murakomeye neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ego cyane reka ndabaye intebe ya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi icya mbere nuko akaririmbo mwacyuzaniye kabisa kameze neza cyane urakoze cyane kuko kubera urukura bumva muri babiri uzi ko mwomega muri twins turi womega muri manga okay twatwumvise ngo turi queen ariko rero sa reka nababwiza ukuri ego ukubera muguma muririmba nashaka uwo mumenyesha makuru ashobore kubahogoza kuko mwaje muri bisasu kabisa uyu munsi navuze ati uyu munsi nabwiye abantu ati bo ngaha mu kibenga ndababwira ati MP data yamaze kushikira muri sound za BUJA FM ariko rero nagitangaje kumva kabisa mwaje muri nk'imiriro icyo ni ikintu cyo kwishimira neza cyane urakoze reka nabashimire kukigoro mwagize gushika muri the sound BUJA FM the number one station in our country ndabashimire neza cyane kabisa bivuye ku mutima kukigoro mwakoze nifuza yuko mwakurira indege kabisa ibajana nkahariya muri za Australia gukora ibiteramo no kunywa icyayi no kunywa icyayi gishushe kabisa kirimo agakawa yego ewana ndabifuriza imigisha myiza cyane kabisa muze murajya akantu mwirihira murakoze cyane kuri ku telefone nga kuri telefone imigisha ni myinshi ariko akantu ko kujya birihira siko nako ni sawa cyase kumva ko twokwibikira amafaranga 61 MB ari ngaha Philbyte ari hano ganira nawe sindirimbo iri hanze y'indirimbo yitwa tuzona bica umunywanyi wundi ku murongo wa telefone tumuzana BUJA FM allo ami assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh namukiriza abatumire yes turakumva mugenzi gabanya volume ego naimbi datarakumva gabanya volume y'iradio turabashimiye ugikorwa mwakoze ni cyiza cyane urakoze cyane sawa big up ariko twara twakugabanya volume y'iradio ni harakura twumva indirimbo rero yitwa tuzona bica ni indirimbo iri hanze ni indirimbo nziza ni indirimbo MB data ari kumwe na Philbyte ni indirimbo mwese mukwiye gukunda ni indirimbo mwese mugiye gusupportinga ariko kandi ni indirimbo mwese mukwiye gusharinga kugira ngo ishobore gushikira abantu vyoroshe mwiriwe Hello. Isa. No gute. Isa. Meze neza? Ego. Every data. Na way. Turi kumwe na Philbyte. Philbyte. Yes no ça va. Ça va. Ego. Turakunda cyane. Asante. Koze cyane. No. Koze cyane. Jewe guma ku murongo wa telefone ngira ndakugirira ga surprise. Urabona uyu nunu? Guma ku murongo urabona uyu nunu? Nunu Philbyte afite 22 ans. Aracari umubonye ukibaza ko ari umwana. Afite 22 ans ariko kuva avuka natambuka, kuva avuka ntagenda, kuva avuka guma jyana. Urumva? Embi ndashaka rero umugirira akantu. None ko kumuhoza ko kumutera intege ariko kari mu ndirimbo urafise amayinite ntiyapficika naco uguma wumviriza radio ni wumviriza radio basi ndagibo ikintu cyambere kinkoze ko nikora ko numvise afise ubwo bumuga ariko ikintu cyambere gitumye ndabikora sinari kubikora mu camake sinishaguma undirimba ama freestyle kora ko amajambo ndayimvira byihuse umutwe ucunge mu camake ndabikoze kubera umutima w'urukundo sikwira ko tumwanka nikora kubwo two tumukunda kandi tumuteye intege amenye yuko hari nabandi bameze nkawe canke natwe tumeze gutya dufise ubundi bumuga yabo bavuze ngo yitwa nunu aba mu Kanyosha ndirimbe gute gabaje akariko kose nunu ahuri ndazura nyumva
we nunu uri umukobwa uracari muto uko uteye sivyo bihe vyawe vya inyuma menya kukunzwe ami pro DJ Philbyte na MB data turagukunze nitwaronka akanya tuzoza kukuraba nitwakabura tugusengere ico tugusabiye kumana rugira nukukuzigama maze wibere amahoro nunu ukomere nunu turanagukunda sana nunu ugira umugisha woroherwe nunu na wai MB jewe umbabari ariko umuntu mwaka nuhera utagiye hanze kabisa kwikorera ibitera mama wigarukira allo Oui, allô? ça va Ça va. ninde tuganira Ni Afanti. inde Afande Claude. afande Claude Yes. salama By Magic Friends. afande Hola. uyu numu afande akomeye ramutsa Philbyte na MB data Ibana imbi data utiyabu cyane. murakoze Na cyane Philbyte. afande nakubise kibada Makuru imi. ni neza saca cyane Twaburanye. gose Ndabakeje cyane. merci murakoze beaucoup cyane Abantu ndumva industry ya music. kabisa afande Neza cyane. ariko Yego. wumvirije tuzona bica Yego. hambavu yuko ufise amabanga ujeje mu gihugu ariko usanzwe unakora umuziki je ndakuzi n'abandi barakuzi ndashaka utubwire ni indirimbo wumvise gute ariko ni indirimbo ufata gute ni indirimbo yibaza yuko kazoza kaya rakaye Indirimbo mbona ishakaza keza. Humvise n'amajambo harimo yeah n'amajambo y'inkoramutima kandi n'amajambo aca ku bantu benshi. Rero kuba yarayumvira akayiririmba yeah nukuri indirimbo nziza n'abafanzi benshi ma TikTok ngoma imeze neza cyane. urakoze cyane afande Yego. ni n'ijyambere twakuye igitumye wakura kirakaze Yego. urakoze cyane Sawa. merci beaucoup uyu mwafande Philbyte na MB data arakomeye uyu yahora atwara gihosha mu nyuma atwara ngagara ubu atwara ngagara yubaho cyane arakomeye cyane kabisa yes ubonye indirimbo yanyu n'abantu bafite amabanga barongoye mu gihugu bashobora guhamagara ku radio mu vyakira gute ni ibintu umuntu yishimira kuko ndibaza mu bantu bazotuma nuno mwuga wacu ibintu bihinduka va mu myidogo nibaza ko ari abo bantu boheye barabona bunda tugabanye imyidogo ubuza akanuka ibintu bizohinduka nshiye nsoma message ya Bface yanditse yes Phil waruvuze ngo nari mvuze nti twumvise ko hari abantu bo hejuru canke abantu babategetse abatware bakunze indirimbo ibikorwa byacu twakoze ni ibintu biduhumuriza cyane kandi ibintu bitwongera intege mu byo dukora kuko nubundi turafise ibibazo byinshi biduhanze mu muziki kandi abazodufasha kubikemura nabo nyine batangiye gukunda ibikorwa byacu Bface yanditse iyo ndirimbo imeze neza sana twengo amabif twayahebeye ababebe rap yudari rap yuda ababebe ni bande bebe n'ababebe nyene yes reka twakira undi munyanye ku murongo wa telefone ariko na Vani yangu arabakeje ari muri Kenya Amipro. oui Hello. oui Hama nagira mvuge bwa mbere abo basore MB data ndabakeze kwanza ku ndirimbo ni indirimbo irimo amajambo ibireho n'akarorero n'abandi abandi baze baragira indirimbo zishobora kuba zirimo amajambo hanura yigisha ahubwo bazona bica ahubwo banabamare cyangwa ko hanura aba DJ bo ngaho i Burundi abantu bafise amastudio hano hakorana abantu benshi nibagerageze kuvuza indirimbo z'abahungu bacu kugira ngo umuziki ndondo utere imbere icyo numva no hano hama ndi enfant du peuple enfant d'odier aka patriote muheza gigwe turi nyuma yanyu urakoze cyane patriote yes nuko bimeze
undi munywanyi ku murongo wa telefone ari nawe wa nyuma. Allo mi pro. Yeah. Eba icyo manje kuvuga kwanza atari cyo ndanavuga bugi Burundi baratunze nabyo twari tuzi. Ikintu kinangaza. Kuba dufite abaririmbyi nk'abo mu gihugu mu kumva ku masede yose nshaka ko muziki yo mu Rwanda mu Tanzania birambabaza sana. Kandi ndamutsa Mipro, ndamutsa DJ Philbyte, ndamutsa Mbidata. Ego. Eba ndabashimiye sana vraiment eba kandi big up sana. Asante. Mbidata mu mpera kanuga kanyanda kari have. Mweza gigo. Osanga na haraka Jack Daniel wo kari. Eba naho ko bakajoni wo kagenda kari have. Oh yeah. Kandi tubiri na eba na DJ Philbyte nabikora neza sana. Kabisa asante sana. Big up sana Mipro. Ikibazo Hola. Nuko ivy'iradiyo isigara ku iradiyo. Oya biraza kujya mu. Murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Opo ni David Mukanyoshi. Merci beaucoup. Tuzona bicanani tuzobacanga sana tutamba na pole blessing follow good hearts. Agati gateretswe n'Imana nigahenugwa n'umuyaga pam pam. DJ Philbyte ndi kumwe na MB Data. Agati gateretswe n'Imana nigahenugwa n'umuyaga pam pam. DJ Philbyte ndi kumwe na MB Data. Thank you. Mwakoze kuza Phil. Thank you. Mwakoze cyane kutwakira neza. Kabisa. Ngire ko ndabamenyesha ko vuba cyane afite ibishasha nanje. Hari BUJA Vibes volume 10 igiye gusohoka. Ba patriote ngaha ndazi bacha batangura gutamba direct mix tarasohoka. Hama ndafite n'indi ndirimbo na jewe nkeneye gutanga nkeneye kubaha. Ndirimbo nakoranye n'abandi baririmbyi bakomeye cyane dufite hano mu gihugu. Hanyuma y'ivyo nzogaruka kubagira ibindi navyo. Ariko uciye ushaka nshaka kubaza kuri BUJA Vibes volume 10. Ubuherutse warigeze kutugira live uraduhamagara urategura party turaza turaryoherwa. Ariko ntibyasuye kandi kuba ubu hari kibazi kihe ni kubura sponsor canke ni Philbyte adashaka gusaba kandi gutegura amapati. Nibaza ko umwaka ariho gitangura kandi ikintu nkakijya je mu bisanzwe mwihangiro ryanje nuko ndagikora buri mwaka. Mu mwaka uracari mu ntitugitangura ariko muri plan yanje y'uyu mwaka birimwo yuko dusira tukagerageza ibitagenze neza la fois passe tubikosora ubuhama bigende neza gusoma. Yes MB twakoranye neza ndabishimye cyane Imana iguhe umugisha. muhezagirwe namwe Tuzona bica tugira tuyibumvisha inshuro zitanu mu kwigirira promotion abandi bace baza gukora. Wakoze cyane. Kandi warakoze kuduha indirimbo nziza kumwe na Philbyte. Murakoze namwe. Mbandanye mwica abanyagihugu ariko ku ndirimbo nziza gusa. Hasta la vista. Mukanya ni bagenza bacu muri karibu ariko tuzona bica niyo ndirimbo tugira dusige muri playlist muyumvirize muyikundisha abandi. Yari Ami Pro muri BUJA FM dusoye ku munsi w'atagindutse Allah adutije ubuzima. DJ Philbyte Mr Kizigenza akoresha ama platform yose agezweho kandi akundwa yitwa DJ Philbyte murashaka kumurondera ariko MB Data nawe nyene yitwa MB Data. Philbyte afise BUJA volume 10 igiye gusohoka ariko afise n'indi ndirimbo nziza kandi ni nazo bari kumwe n'abandi ba artiste. Mugende mwe muragira subscribe kuri account ya YouTube yiwe ariko kandi mu following yaba kuri Facebook, Instagram, Twitter, kuri TikTok hose arahari kandi yamabaha bishasha. Asanzwe ari mu DJ avuza misi yose mu maclub atandukanye. Mugende mu mukurikire aha bari ariko kandi mujyehegwe n'indirimbo aduha yitwa DJ Philbyte all the way from RTD canke Roundtown DJs. Mwakoze hasta la vista tuzona bica niyo ndirimbo tubasigiye big time.